kaba bibi mutubakanye n'umuntu wose kurira ko ari cyane washobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu bikaba byiza mu gihe mutubatse nta kosa ubukoze kuko Bibiliya ntiyavuze ati muzomanza muje imbere ya padiri runaka pasiteri runaka ngo abahezagire kandi yavuze ati ni guhera ku myaka iyi n'iyi nta hantu na hamwe byanditse uzamagana n'umukozi w'Imana zingurure Bibiliya yasomye akayiheza nta hantu na hamwe byanditse ko none gusambana nigisigura iki ntabwirizwa nivuza gusambana gusambana si icaha ahubwo rero iryo jambo gusambana turyakira ugutandukanye. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, mugwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi kumwe na Giwors. Muramuzi, nibaza yuko ata bintu byo kubanza gusura ku mupresenta gushasha, ashobora kuramutsa abantu banje hama tukaganira. Ko ndabaramukije bakunzi ba BI TV. Kaba ari jewe nyene ngarutse muri no mwanya tukaba tugiye gukora ikindi kiganiro apana bijya dusanzwe tumenyereye. Murabizi donc narababwiye umunsi wa mbere dukorana na Giwors n'umudiplomate. Abadiplomate nabo ngo baba bafise ngo ibintu byinshi bashobora kuganira ko kintu cyari cyose ngo sije yose uzana mashaka kuganira. Rero uno munsi namutumiye muri Tutafanyage, c'est la première fois dukoranye Tutafanyage. Tutafanyage murabizi ni ikiganiro turarondera débat genre sujet dukorerako hanyuma tukaganira uko twiyumvira ibibazo abantu bibaza muri societe ahantu mu kibano ahantu tubaye hama tukavuga donc uwo muntu turi kumwe nkamubaza ibibazo nicara ngaha nk'umuntu atari ngaha donc nk'umunyagihugu yoshobora kuba ari kwarumviriza ikiganiro hama tukaganira. Rero uno munsi nashatse ko tuganira ku bintu bya copinage. Copinage murabizi mu gihe umuhungu n'umukobwa bashobora kugendana bagakundana canke nibaza ko bavyita gukundana abandi bavyita gusohokana mu gihe bataba baragira mariage kandi no ntibaba bariko barategura mariage haje. Rero nanje uno munsi nashatse kumubaza est-ce que copinage irakenewe n'ingirakamaro? Yego n'ingirakamaro gute copinage n'ingirakamaro gute? Abantu benshi cyane cyane nk'ibi bihugu byacu bitaba biramera nk'ibitera imbere mu bintu bigiye bitandukanye. Ubundi mu bindi bihugu bihugu bigiye bitandukanye bateye imbere by'abazungu cyane cyane nk'ikintu nk'ico bo basinya contract ati tuzokundana igihe kingana ukuye nta etasi biragira. Oya iyo ni mariage ngiraho. Oya nta mariage nta bijya ngo doti kino nkubana tukabana igihe kingana uku bigenze neza tukiyongera bitagenze neza ugafata inzira yawe nande genre mugashobora kugenda bivaye mugabe bijyame duhora tubibona mu mafilme ni mugihe muba mukundana murasohokana n'umuntu hama mukadesida muti tugiye kubana peut-être muri x temps harageze ukamwemvi tukamubwira turashaka kuza tukabana siko bahora babigira. Wowe uvuze uko kubera uri mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kiracari nk'umuco aho umwana asanga atabana n'abavyeyi abama muri famille canke abana n'abandi bantu benshi. Ariko ugiye no muri bihugu bibanye by'Uganda hehe usanga umuhungu afise umukobwa basohokana bari muri copinage ugasanga barashobora kumarana nk'indwi yose ukwezi umwaka babana hama vyanse umukobwa agasubira iwabo canke agasubira mu bandi bagenzi biwe. Genre urashobora kucuvana n'uwo muhungu mwari mwavuganye muti donc muravuruganye ucimubwira uti okay ubu rero ko tuvuruganye je ndataje nditahiye canke nawe akagenda. Neza cyane bibaho. Ahubwo rero twebwe mu gihugu cacu kubera urabona ko igihugu kitaratera imbere hari abantu benshi cyane copinage ifasha. Ugasanga abantu babaye mu buzima bubi ugasanga hariho n'abavyeyi bataba bemera copinage mugabo kubera umwana we muri iyo copinage hari ikintu akuramo akazana mu umuryango usanga utameze neza. Ari mu gihe rero kiba kimeze gute ukundanye n'umuhungu mungana wo kuramo copinage kenshi nk'akarorero nkaba mfise uburyo ndakora mfise amahera hakaba hari umukobwa dusohokana turi muri ya copinage ugasanga akeneye minervale ndayimurihira akeneye ikibazo iwabo ntibatetse ndabafashije ratio ugasanga abatoyi bibo bafise ikibazo ndabafashije mama wahuye n'ikibazo runaka abwira jewe nkabafasha ndimo ugasanga hari ubuzima bundi arimwo atari gutegerezwa kuba arimo kubera iyo copinage ugasanga yari kugenda akigurisha akagenda muri ibi ariko kubera ari kumwe na jewe
urumva ko ngaho ibigufashije muri ico gihe niho uvuga yuko copinage ni nziza ego muri on suppose yuko ico nyene ni mu gihe uwo muntu aba basi yamaze kugenda muri aba yamaze kugenda mu buzima bwitwa ngo burisumbuye no ari majeur arashitse muri université no mu gihe uri kuravuga gutya bajya nabo usanga bakundana muraciga mu mashuri secondaire biriho birahari none navyo ni vyiza yego je kubera nakuriye mu makartier atari ya makartier ahambaye cyane abantu bafata nk'amakartier meza cyane ivyo bintu narabibona ugasanga aho abavyeyi usanga batita ku bana babo mugabo ukaca usanga umwana wewe yumva afise umuhamagaro wo kwiga akazoheza agakora ibi rero kubera umuvyeyi atamwitaho areka kumwitaho kubera ikibazo c'uburyo ikibazo c'imibereho mugabo wa mwana ukaca usanga wa muhungu bagendana ni wamufasha bijya bintu byose donc aravye mugabo hariho n'abandi bakobwa mugabo n'amakaha mara numva yuko ushobora gusohokana n'umwana iwabo atamahera bafise ugasanga gusohokanye n'umwana w'umukobwa wo mu kibabi akazara guha amafaranga akagira nte ugasanga yikundiye umwana wo mw'isite nyene mugabo iwabo bitameze neza vyataye none navyo ntibihora bishika bakabaha amahera nabo ego birashika nyene abahungu nabo nyene kuvuga abahungu kubaha amahera ugasanga umukobwa murakunda afise amahera iwabo hanyuma murakundanye mwisi wowe iwanyu nta mahera ufise urabona kare vyahora ari umukobwa aha amafaranga umuhungu aha amafaranga umukobwa uba muri iyo kaga caba ari wayaguha tureke ngo muri iyo ka ubuye igitsina gore cane ubu nico gisigaye gihonga igitsina gabo ubu ugiye no kubiraba abakobwa yaba abamama ko nk'umukobwa arashobora kuba afise umushuga daddy kujya bavuga amukura kwa mahera mugabo akafisa kandi gahungu ku ruhande akunda umva kaya gahungu kaguma karonka nta tubura nta muzi ushaka gusohoka ahantu mukagenda none we nawe suppose yuko wowe urabizi ko usohokana n'uwo mukobwa arafise uwo mushuga daddy nyambara umushuga daddy hanyuma aza araguha amafaranga wowe none vyaseriye basi urayakira ukumva nyine urayariye umeze neza ngo urafise umukunzi kuri jewe ntibikunda kuko abantu baratandukanye hari abantu usanga gusaba umuntu byonyene ari kibazo muri we mugara abantu usanga bafise ingeso kuguma basaba nko kuri jewe hari ibintu nashobora gukora n'ibintu nashobora kujamo aho ndiko mvuga muri kampora mbona ndavye nkavuga ati ibi bintu bimeze ukuye je sinumva ko wombwira ngo copinage nimbi deja uwo mwana naho uba bafise amahiri wabo nanje iwacu tuyafise uranyiyumvisemo ndakwiyumvisemo gute ushaka guhagarika urukundo utaremye twavutse tubisanga kandi tuzobisigaho none ko rukundo ruherera namaje hitumaze kubona biherera ibintu byose ni bibi iyo urengeje niyo witwaye nabi kunwa iyo niyo karenza ikibazo iyo uriye cyane ukarenza kugira kari kibazo iyo ukunze cyane bakugira kari kibazo iyo usenze cyane bakwita umusazi ibintu byose iyo ugize byinshi bikugira ingaruka mbi mugabo urahanura umuntu ukamubwira ati igenze uko muri bino bintu kuko ivyo bintu harimo ejo bishobora kumukiza ni famille nyinshi tuzi zikize zimeze neza n'abantu bafise amahoro ugasanga nturi muri copinage afete no kubwira ko uramuhanura uwo muntu ati igenze uko muri ivyo bintu urimo mugabo ntuzomucunga ntuzomuhagarika kwishuri ahura n'abahungu to ivyo bintu byatangwa kutuba kuva kera n'abana benshi bibako primaire ugasanga umukobwa mwicarana stilo araguhaye wayibagiye imvura iragoye gutije umupira w'imbeho yazanye ibitumbura araguhaye ko urumva rero ko ruba rukundo nta bitahura ngira ngo pete sivyo biba ari byo mugabo urumva n'urukundo ni kwa rukundo nyene nico gituma nakubwiye ati twavuze turusangaho kandi tuzorusigaho ndi muntu ushobora kubihagarika ahubwo ugisha abantu kungene bavyitwaramo none nk'umwana wo muri primaire oya bon nibaza ko primaire bidakunda abana umuhana ndabibona nyene mu mafilme cyane abubu never diza bakoresha Facebook bakoresha iki twebwe kuri Neva wita nta kintu na kimwe twari tuzi même Bisou Central nta twari tuzi none umwana wa Neva arayizi Bisou Central ayihawe n'umuvyeyi wiwe ubu yabana bubu no kugira ko ari ikindi kintu usanga ku ma Facebook umwana wa wita Neva yambara ibintu bigezweho agira ama poster ateye ubwoba azi ibintu muri telefone abona ama video ateye isoni TikTok no hapana nivyo oya basi tushake tureke urabona hari ama video yo ku ma TikTok urabona hari ama TikTok wonye abana usanga umwana azakishura ama question réponse atabwo bafise ibikindi bikandi hari ama emission tuzi bashobora kwimvitamwe abana nuko ntibuka ujya Steve yitwa
sinibuka izina ryiwe ashobora kwimvita abana akababaza est-ce que t'as un copain ou bien Ouais. afite 5 ans 4 ans akamubaza none bijya se ibintu akamubwira ati j'ai un copain ou bien j'ai une copine kandi bakabivugira ngaho nyene sur le plateau bajya ko bavyakiriye ubona mu Burundi bizokigera ryari ko barundi bwakira ryari ko umwana ashobora kukubwira ngo ndafise umusheri ukavyakira umuvyeyi wo mu Burundi. urumva ni ikibazo c'abarundi hari ukuntu tuja mu kintu sinzi ko wumva kugendera mu kigari tugenda mu kintu ntidukoresha ubwenge ico kintu turabe ingene kimeze sivyo kuko na Bibiliya iravuga kwivuna umwasi wewe ushobora kwica umuntu nivuna umwasi ugasanga Bibiliya iremeza neza ko atacaha mba nkoze n'imbere ya sentare ugasanga ntacaha nakoze ubundi akica muga imbere y'Imana n'imbere ya sentare akaba ari icaha yakoze nivyo ndakubwira ati ikintu cose ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mu buryo butandukanye bikaba biba handi bikaba vyiza Hirya biba vyiza rero n'umuntu bikaba bibi mutubakanye n'umuntu wose kurira ko ari cyari woshobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu bikaba vyiza mu gihe mutubatse nta kosa ubukoze kuko Bibiliya ntiyavuze ati muzomanza muje imbere ya padiri runaka pasiteri runaka ngo abahezagire kandi yavuze ati ni guhera ku myaka iyi n'iyi nta hantu na hamwe vyanditse uzohamagara n'umukozi w'Imana zingurure Bibiliya yasomye akayiheza nta hantu na hamwe vyanditse ko none gusambana nigisigura iki ntabwirizwa nivuza gusambana gusambana si icaha ahubwo rero iryo jambo gusambana turyakira ugutandukanye ni kwa kundi batuzaniye ibintu vy'Imana Bibiliya batwigisha ibiki baratwigishije baradutegeka mutegerezwa gukora ibi nivyo vyiza ibi nivyo bibi mugabo twe ntidukoresha kandi amategeko yahatanzwe yahawe Mose igihe Imana yasatagura bijya bisata by'amabuye ikavyandika ko muri Ancien Testament birimwe ivyo aho niho ndi nyene ndiko ndavuga nivyo bakubwiye sivyo biboneye twaravyigishijwe ibintu vyose sinzi ko kurantahura ndimwe batwigishije iki kintu ati ni kibi dukura tugifata kari kibi bavuze ati ni ciza dukura dufata kari ciza wowe rero uti gusohokana n'umuntu mukaryamana mukagirane nta problème ni gusohokana n'umuntu sibiri bivana n'ingene mwitwara mu rugo rukundo okay on suppose yuko donc je ndashaka gusohokana n'umuntu ugasanga nta caha dufise imbere y'Imana ego mu gihe ataco none niba ataco mukora kibi ibibujijwe n'amategeko batavyo mukora none wumva mu bupisi caha iki hari mviza ndakubwire ivyo bintu muvuga ngo vy'amategeko nibi ni ivy'abantu bishingiye ntabwo ari ivy'Imana yishingiye kibi biramaze gushikira ugakunda kunda amaze gukunda nta mutima udakunda nujya avuga ni general afise amapete furu ageze mu rugo rwe afise umugore akunda araba umuntu araho abantu bose batanga none ko ari aba legend batakunda bavuga yuko badakunda batakina no barabesha ntuba ufise umutima w'inyama n'amaraso ntuburemwe nka twebwe n'ibikoko birakunda wewe uri robo yego irobo ndumva niyitokunda mugabo ahubwo vuga ati barakunda uburyo bitwaramwe muri kujya gukunda niko gutandukanye gute basi wavyitwaramo gute ico gihe wakunda warakunze canke warakundanye mbega ari itandukanye gukundana no gukunda biratandukanye reka ndaguha akarorero abahungu ikosa dukora umuhungu arashobora kubona umukobwa bagahura akamwipfunza muri we akaca yibaza ngo yamukunze kandi yamwipfuje ni hahandi amaze kuronka vya bintu bijya kuvuga ngo imibonano mpuzabitsina umuhungu yisanga atakiciyumvamwo wa mukobwa nawe ntamenya ati kumbe naramwipfuje we nawe yarazi ko yamukunze donc umukobwa yiyumvira ko akunzwe umuhungu nawe yironderera ibindi bintu biheze umuhungu abazi ko yakunze ntamenya ko yipfuje kujya ubona umuntu ukaca ufyura amaso ukamenya nimba ibonye inyama none wumva ukunda umuntu uramubonye deja ngaho umwipfuje ntumukunze ndagukunda iki ariko murashobora no kugendana n'imisi ivyo bindi byo kumwifuza utaramwifuza ugasanga muramenyeranye peut-être muramaranye igihe hanyuma ugasanga kumubwira ko umukunda mu nyu hari igihe nyene mumenyerana navyo nyene ukamwifuza ntumukunde yego kuko reka ndaguha akarorero umuhungu iyo amaze kwifuza umukobwa ubibonera hehe ni mu gihe bakora bijya bintu bavuga byo guhuza ibitsina sinzi kuvyumva ndimo umuhungu arafata za santima yarafise akamera nk'uri kazimurungikamwe umukobwa akaca agenda hakiyongera ko zimwe yarafise akamukunda cyane yarafise zimwe kubera rero muryamanye wakiriye izindi ziciye ziba nyinshi asigaye ari vide kubera umuhungu yasohoye ayo mazandi urumva kubera muryamanye n'umuhungu urumva umuhungu muryamanye wewe urukundo ruba ruheze nawe umukobwa ruba rugwiriye ku muntu yakwipfuje apana ku muntu yagukunze
umuntu yagukunze Bitandukanye, agukunda ata mpamvu ku buryo avuga ati nta ikintu cyose cobura kuri wowe canke mu buzima nzoguma ndamukunda. none ubimenya gute ko uwo muntu wamukunze rero muri iyo ka Umuntu iyo umukunze umukunda ja sinzi no bikubwira nk'ubu nka wewe ugasanga umuntu yaragukunze agukundiye ibikurimo apana ivyo abantu babona oya kuko nshobora gukundana n'abakobwa barenga n'igihumbi mugabo nkafata decision yo kubana n'umwe benshi barihenda kubana gukora mariage si urukundo ni decision rero iyo uyifashe ufisemwe amarangamutima y'urukundo kenshi ntihandi vyononekara mu rugo uga ijya decision uyifashe uvuga ati nshingiye ku bintu ibi n'ibi shaka ibi ngombi kenshi biragenda neza kuko reka ndaguha uti rero urukundo ntirukenewe muri mariage oya urukundo si mariage ufise aba ex warabakunze mbere kuruta uwo muri kumwe muga vyarangiye muhebanye n'uyu urashobora ejo bugaca utakimukunda ni decision ufata ati kubera umuntu nifuza kuzobana nawe uyu muntu arabimerita afise vya bintu vyose nipfuza ankundira umuryango ameze uku ni profi iyo rero ni profi oya abaruko profita turahuje mindset turahuje behavior duhuje ibintu vyose donc urukundo ruza mu nyuma donc ni bya bindi bamwe bariko baravuga ngo namuntu sifipa kugira ngo ushobore kugumana n'umuntu urukundo sinzi ruri suffisant en fait n'ubundi ndiko ndakubwira ko ibintu nk'ivyo bidasaba urukundo no guhura n'umuntu muvana kimwe muhuje mugafata decision yo kubana ntabwo ari urukundo za sentiment ngo ndagukunda rero tubane none abantu bagirira ibibazo copinage rero ni stage professionnel canke ni none wewe nukwiga umuntu ukamumenya ati mbe naka arankwiriye rero usanze atagukwiriye ukaca uvuga ati no vraiment pardon iki urabibona Jean rero naho wogira aba ex 90 kuko hari abantu babaza ngo none ufise aba ex bangahe ngo ufise aba ex bangahe kugira benshi canke bake ntaco bitwaye we kuri wewe woshobora kugira 90 nkagira 100 ugasanga muri abo 90 waragiye urandura ibintu byinshi urabimbwa uraba umuntu w'umuhimbiri mugaje abijana ugasanga nagumye ndi kwa kundi ndacari intama kujya nyenda cyane ntungana wagendanye n'abanijana wumva vyo neza cyane bivana no kungene mwabanye n'ivyo mwagenda murakora okay we nukubera nabihindukije ne nakubajije warakunda donc waramaze gukunda none wowe wacu vyitwaramo gute basi kugira ngo twumve dukoresheje ama exemple nk'umuntu kugira ngo ushobore kugusika kugira ngo naho mwovana no mwarakumanye muracari kumwe canke mwarapana je sinovuga ngo nico kimwe n'abandi cewe twarabuye duhuye twari tukiri bato ntitwari dukunze rero maze kumubona nari nicaye hari ibintu bihora biba bya basketball by'abana batoyi by'amakademi rero je nari mu bahungu nawe ari mu bakobwa rero hari ibintu biba bakaryoherwa bariko bara celebrating mugabo nkabona n'umuntu yicaye ahoze atekereje ari kabi numva ndipfuje kuvugana nawe sinitaye kuko asa nuko ameze kuko ugiye kuraba uko asa wovuga ko ari mubi we muhora muvuga abantu ntanateye na neza nta n'ikintu ushobora kuvuga ngo iki gituma umuntu we mwiyumvamo ndimo nimvise nshaka kuganira n'uwo muntu mbona ameze nkanje nari nkiri muto turavugana tubirana amazina turamenyana tuza turabonana mu nyuma basi gerageze kwa hese wari ufite nk'imyaka ingahe nari ese nk'imyaka 16 rero niho naca ngenda ku ishuri ko yaje nakuze niga interna mu gihugu cy'u Buganda niyo nize rero mu mwaka wa 2019 2019 mu mpera niho nabonye umuntu yamupostinze amwipfuriza nyene bari batwaye igikombe ariko aramufelicita wowe yabandanije akinivyo vya basket uwo muntu ndamubwira donc wowe waramukunda muravugana muramenyana mugabo ntimwabandanije muvugana oya twasuye kuvugana oya haraciye tutanabonana ndamubwira ati ndi naka ibiki turamenyana kandi araryoherwa ndaryoherwa rero dimo turavugana je kintu namubwiye ati ndiga interna nawe uriga hiyo kandi urabona ubuzima kungene bumeze sino kubesha ngo ibintu ngo byo gukundana ngo ibikino reka tumanze duheze ishuri tuze twicare tuganire nk'abantu bakuru by'ukuri koko nimba ngukunda nzokurindira by'ukuri nawe nimba unkunda atacu wankundiye uzondindira vuga ati okay reka turindirane tuze tuganire duhejeje ishuri wanashima dusa n'abahereje ishuri mu mwaka umwe
rero tumaze guheza haraciye imyaka 4 ndamurindiriye 4 iyo 4 nta wundi umuntu nta nta wundi wiyumvamo aho mu Buganda wari nta wundi wabona mu bo mwigana nta kintu na kimwe muri babandi wifuza nta n'umutima wike dusimba ngo bati twigana barabizi ntitwavugana kandi mu bamwiga ku ishuri hariko abasomali aba Eritrea aba Ethiopienne ubona batanzania abanyarwanda benshi mugabo nta numwe navugisha umugenge bwawe bwaguma kuri wa wundi nyene ngo ati Imana yarampuje n'umuntu duhuje byose reka nige ni naheza nze ndamuronde ego tubane apana ngubiki wowe shaka kuhejeje ishuri deja ucugira mariage tuvugana hama nimba ari ukwiga atari ukwiga dukore duhejeje gukora tumaze kuronka ikintu dufadika tubane okay hanyuma rero duhejeje ishuri niho haba ibibazo ntejeje n'ishuri ntituhure ngo tuganire neza kubera we yaguma duga ruguru yariko yitegurira kuva mu Burundi yari yarabimbwiye nanje amaze kuronka umwanya nanje ndawubura papa caritaba Imana ramaze kwitaba Imana tuja mu bintu byo kwiruka iki sindonka umwanya donc muraburanira umwanya turaburanira umwanya haje nyene nkikiburonka bwaca yurira indega genda donc wamwanya wo kwica ifoto ko ambwira bye ndagiye iki ne vyaciye bihereraho none deja ko mwari mwarashoboye kwihanganiranira iyo myaka yose byari kukunanira kubandanya wihangana kandi kugira none kwa kiranso ntiyagiye kugumayo naho yogumayo nawe uwo musanga kuvugana n'umuntu mwashobora kuvugana ukamubwira ati ndi ngaha ibintu biragoye mugabo kuvugana ntitwabandanije tuvugana sinzi kuvyumva maze kuja hariya ikintu cyo kuganira cace kimera nk'ikigabano ukamenga ari bize cyane sinzi vyiwe sishobora kumucira urubanza ngo yarahindutse ahindurwa n'ibino none wowe muri ico gihe rero waciye uvyitwaramo gute kuko urumva ico nshaka kugira ko ningi muri copinage umuntu arashobora kuvayo ababaye ugasanga abana bariko baragira ama blessure bakira abana bato ugasanga niba abandi basigaye bapinze ibintu by'urukundo akavuga ngo niho ngira bahwera n'ivyo ama legende bavuga ngo aba legende ngo nibi wewe wabivuyemo wabisohotsemo gute utakomeretse si ukuvuga ngo urabisohokamo ukomereka ibyo gukomereka ahubwo nyene ikindi ngomba ndakwana n'urukundo ko bavuga ko rudaherumba ruracahari ntiruhera ku buryo uvuga ati hamwe nofata ubundi tukabana tugafata izo nshingano zo kubana ujya muntu nihureka kuvuga ngo naho yoza ngo nogenda kuko deje uba warafashe inshingano mugabo umutima wawe uraca uzoba uca partenaire wa wundi ujya muntu ukimubona wanamukunze by'ukuri ataco wamukundiye urukundo ntaho ruja none ko ushobora kugendana n'uwe kujya twabivuze hanyuma mukavana ukagendana n'uwundi mukavana uwundi mukagendana mukavana none uzobakundira rimwe umvirizo rero bajya bahura bakaca bavana urashobora kubona umuntu ngo mugira muje en couple mukundana ntumuzi nawe ntakuzi rero muciye muja en couple kujya kuntu muri en couple mubwizanya ukuri tubwizanya ukuri urayibona tugendana cyane hari ibintu bimwe bimwe ngenda ndamenya kuri wewe nawe umenya kuri jewe ni handire umaze kumenya by'ukuri uca wumva ubaye desi ugaca tangura kwiyerwanya ugatangura kumwana ejo kandi ngafata uyundi uko nyene hirya yejo uyundi uko nyene afite ugasanga niho biva kuri bya muri jendi ngo wabonye byinshi wamenye byinshi kumbe ndashobora kuba mpuye na wewe nkamanza nkakwiga imbere yuko umubwira ko umukunda deja muzura abantu kenshi babana hari abantu benshi bamarana imyaka ari abagenzi bavugana cyane ukazumva ngo bafashe decision yo kubana bajya abantu zububaye ni bake cyane bahura n'ibibazo kwa deja babazinanye iki niyo mpamvu rero babona ba legende ngo babonye ibintu byinshi iki orke niwe yavyiteje. Okay. Rero wowe rero wari kurambwira ubisohokamo gute kugira ngo umuntu agiye muri copinage akiri mutoye ashobore kuva yakira umwana ameze neza canka agifite umutima umeze neza yo vyitwaramo gute? Wewe wirinda gutwagwa n'ibintu ubonye, ukirinda gutwagwa n'ibintu wumva, ukirinda gutwagwa n'ibintu baguha. Muri ico gihe ibintu rero umukobwa apana umuhungu, umukobwa muri we aragira ikintu citwa nk'inkinzo, protection. Kubera wewe umuhungu musohokana aragira ico yuba basohokana aragira protection muri we ikintu citwa urukingo ku buryo kijya kintu naho woza umubesha ngo dukora ibi ntibikunda ntiyumva kuko biraboma kuri ya nkinzo. Iyo nkinzo rero abarinde kubera ari muri copinage iri mu mubiri wiwe uko yaremwe. Umukobwa asanzwe afise inkinzo protection arayivukana reka ndakubwira n'ingene agisambura. Rero umubwira ibintu akanga arashobora kugukunda mugo umubesha ikintu akanga
aracafise rwa rukingo rumukingira. Mugabe iyo amaze gukunda umuhungu agashikana nka 70%, abamukunda cyane ya protection isambuka, ku buryo naho baba bari kumwe ahakora hose aramureka, kuko yaramaze gukunda, yaramaze no gusambuka protection. Aho none aho rero ni hahandi utangura kuzura abona ibintu byinshi, ubabazwa, ubona ibintu bibi, ugasanga uri kurakora ibintu byo mibonano mpuzabitsina biciye bibumwuga, naho muhebana uguma umubiri ugumurekrama ya santima, kandi yibuze urabura amahoro. Urumva ni bya bindi protection yarasambuye, yaraguha itabi, yaraguha inzoga, ntavyo wanwa, umubiri utanguye kurekrama ya alcool, ya nicotine, usanga wabigize umwuga kubera bya bintu wakurayo. Rero umukobwa wese yirinda ko protection yiwe isambuka. No kuvuga yuko umukobwa kiri vierge nta protection bihari. Jone umukobwa wese kiri vierge. None singaho nyene no kuvuga yuko umaze kure utajyamanye n'umuhungu. Bivanye n'ubuzima ingene. Ibyo rero bikaba byagenze gute? Yego waruzi ko hari ibintu nyene abakobwa bakwiye gukora biteye isoni bakunze gukora, batajyamana n'abahungu bakora ibindi bintu. Ugasanga we nyene yarikuye abusugi. Sima kujyamana n'umuhungu. Wowe kandi umukobwa iyo akundana n'umuhungu hari ibintu we nyine abakwira kuvuga ati ibi bintu mana afasha protection yanjye ntisambuke. Mugo iyo umaze gukunda umuhungu cyane icyo akubwira cyose uragikora. Ngomba ufise umuvyeyi ukunda cyane naho guhanura ntiwumva, wumva ujya mu muhungu. Donc aho ni muri kaya abakobwa n'icyari naho abahungu basi bagira habamo avantage mu gihe bagiye muri copinage. Umuhungu yunguka iki? Abakobwa urumva urunguka deptimo, urumva urashobora ni experience par exemple urabibamwo. Hariho nkuko wabivuze ngira ngo harabamo na protection, kuko deja iyo umukobwa araronderwa ariko iyo ari en couple hariho umuntu amwubaha akavuga ati ujya muntu arafise umuntu bari kumwe akakubaha naho yari kuba ari byaza kugusaba canke aza kukutesha umwanya akakureka. Umuhungu nawe yunguka iki muri copinage? Abahungu reka ngakwereke. Abahungu ingene babayeho sico kimwe n'abakobwa. N'umuhungu arashobora kuba abana n'umukobwa, dufate agiye kubana n'umukobwa, wumvise ko afise abana 4, ntaco bitwaye. Muga iyo ugiye gutwara umukobwa ukumva ngo afise abana 4 biraba ikibazo. Rero ni handi umuhungu wumva ngo umuhungu ngo ntushaka kumupima ko atari vierge, iki bavyita imanzi, atari manzi, atari iki, kuko wowe biragoye kumenya kubera ingene ateye n'ingene ameze, ntameze cyo kimwe n'umuhungu. Wumve ko abahungu batandukanye n'abakobwa 100%. Ntidusa, ntiduhuje, ibe nta kintu na kimwe. Bisigura abahungu kenshi bahura n'abakobwa babipfuje, muga abakobwa bagahura n'abahungu babakunze. Rero kubera abahungu bahura n'abakobwa babipfuje, bamaze kuronka vya bintu bipfuje bakaca bagenda, umukobwa acasigara babaye. Ni handi usanga umukobwa abura umuntu wo kuza arizera. Wumve ko umukobwa arashobora kugendana n'uwundi umugabo amuha amahera akarondera kandi gahungu ku ruhande akunda yiyumvamo, uko mvuga urukundo bafise. Mugabo umuhungu arashobora kugira abamamishuga nka 4 bamuha ibintu bimwe, kandi ntakire ntumubwire ngo ndafise agakobwa ngo nkunda ngo nihebeye tuzogira mariage, jamais ntibibaho. Ugasanga we n'ivyari mva rero wa mutima w'inyama n'amanyarasi ntawo mubwira abakobwa nibo bawufise bonye. Reka ndakwereke umuhungu kugira urukundo ntirumuzemo, wewe bimanza kupfira mu mutwe. Hari ukuntu urukundo rukwinjiramo warapfuye mu mutwe ntirukubemo. Muga n'igihe usanga utarapfa mu mutwe urukundo ruza ukagwakira. Nk'umuhungu yishwe na drugs, yishwe n'inzoga, alcohol, ibiki, yamaze kuba mu mutwe yaganjijwe n'ivyo bintu, uwo muntu biragoye cyane ko akunda. Rero bituma abantu benshi binywera iganja kenshi usanga badakunda, mugana abo bagukunze bajyanye bajya so bari legend, ahubwo bari legend. Hari aba playboy, hari aba bad boy, hari n'abajya banze usanga binywera ibintu by'ama drogue n'ibiki ugasanga bo vraiment agatabi nako nyene akamugi nako nyene, mugabo bavuga yuko ujyanye n'ibintu by'ama drogue kenshi akunze arakunda, kuko nta bintu by'abakobwa kenshi ajamo. Par contre waba gutinya n'aba playboy n'aba bad boy nibusanga ngira ngo ari abana babi gusumba ku bintu byerekeranye n'abakobwa. Uvuze bad boy ntubuvuze umuhungu mubi. Bon
ni mubi mu bintu akora ashobora ni mubi mu bintu nyene akora amu playboy nawe nyine akina abakobwa nawe nyine ni mubi muri muga baratandukanye ntaho batandukaniye reka ico tuzokigaruka ko uyundi munsi ntube bad boy gute reka ico ntaco tuzokigaruka ko uyundi munsi dufise n'uburorero harimo n'umukobwa dushobore kubivugana petite ashobora kuba bifise ko oya ikintu ushatse kuvuga wo playboy uri kuravuga aba yakinye umukobwa akamubabaza na bad boy aba yahevye nk'umukobwa ashaka mukina aya je nibaza yuko ni terme bakoresha gutyo nyene mu mugabo mu bad boy ni wa wundi ari juste kubonana n'umuntu yankesa hanyuma muryamane ugende wowe ugasigara uriyumvira ibindi biragusha wewe Jean bihereraho nyene nta suite ni sans suite ngirawo hanyuma mu playboy nawe nibaza yuko ari ujyanye usanga avugisha abakobwa benshi akamenya ibyo abavugisha akabamanipira akagira nasiko bameze none wowe ukora icyaha ukavuga ngo sindi umunyabyaha ngo ariko ujya n'umunyabyaha bose ni bamwe uba wakoze ikibi uvuze bad boy aba yakoze ikintu kiri so bad ikintu kibi umuhungu yakoze ikintu kibi rero ahubwo uvuga ati ikintu yakoze nico gitandukanye na kijya umugabo ari mubi Okay, mbwira rero ingaruka kuko twavuze ku ngaruka nziza gusa wavuze ku bintu vy'intoze mbwira ingaruka mbi nziza ingaruka mbi kenshi y'abantu bagiye muri copinage reka ndaguha akarorero muze ndusanga umukobwa hari abakobwa usanga banywa bijya biyabira mutwe bikaze cyane bikabica baba babihawe n'abahungu bakundana basohokera ahantu henshi baje ahantu henshi yamuha ibintu bigiye bitandukanye mu nyuma akamuheba akaca asigara ari aganzwa na vya bintu ugasanga yarabaye nabi cyo ugasanga umukobwa yaragiye arahinduka bindaya ubu ni ibintu biharawe abakobwa bubakiri bato baratana amashuri bakagenda kwipangira data ngo basigara bagenzi b'abastar bagati imiryango basigaye basara bagira iki ubizo zose n'ingaruka mbi kwera yababajwe mbambone nanje sindosubira kwizera umuhungu nawe ati nanje sindosubira kwizera umukobwa tugende twenjoying none umva mu myaka iza bijya ibintu byo kubana ni bande bazoba babana mvuga ko bara makontra none nk'abandi ndazogenda gukwa turonka umuntu avuga ijambo yazo bara makontra nk'abandi bose kontra zahe kandi umuco wacu tugerageza kuwugwanira ntutituke neza naho batituye barabana n'umuntu mahiyaje zarakonta ibiki n'ibiki umva mugabo ko hageze igihe bikava oya ibyo byavuyeho ntibyakuraho n'inkundo nirakolonization yaje icikuraho ikintu ca mbere ikuraho umuco ikazana iwabo Ariko bazanye none nabo abo baje gukoloniza nabo ntibigeze kuba bakoyana mu bintu by'abamahiyaje niyo batumye abahungu bababwira ngo genda uhitane umukopine wawe ngo gende mubane ngo hanyumukirane ngo ntunze kijya gihe umuntu wese yaba afise umuco wiwe ushingiye ku myemerere y'ukungene basenga abantu bari batandukanye twese twari dufise umutumwa wacu cyo yari kiranga abandi kimbira igiti ryangombe Muhammad Yesu ntiyari uwacu yari urasinyari wacu muga rero bamaze gufata isi kuyikoloniza baca badushwariramo wa muco wabo muga rero ikindi ico kuravuga ngo kugwanirira ngo iby'umuco ivyo sinibaza ko ushobora kuvuga ngo umuco waramaze gutituruka nyene baramaze kuwutwara n'umwe yawutwaye rero bwira akajambo rero abantu bakundana wabwire genre ryari bo kwitwara neza ryari bo urumva bari ko baritwara nabo babwire uti wowe uri kuritwara nabi nawe uri kuritwara neza n'ubandaniriza oya umuntu wese iyo akora ikibi aramenya ko yakoze ikibi kandi aramenya ko ibintu harimo atari byiza ahubwo kenshi banka kubivamo kuko babona inyungu bariko barabona n'abandi bakabigumamwo bivanye ko ari ingeso karande y'abavyeyi canke bimunezera yumva atawundi umunezero afise gusa ahubwo abo bobo bakiri bato bariko barabijamwo canke bobo bataraja muri copinage voilà bariho n'abandi bo bariko barabijamwo atakintu kirabonona batarononekara babireke oya so kuvuga ngo babireke kuko ntushobora kumuhagarika umuntu ikintu no bahanura nuko nyene wogerageza ukavuga ikintu nkuko umuntu wese ariko arakumva kandi ugakora ikintu nkuko umuntu wese ariko arakubona aho muri ico gihe uzokwirinda ibintu bibi byose bishobora kukugirira nabi wumva umukunzi wawe ngo mumuvugisha nko kuvugisha nkuko je nawe tuvugana nkuko tuvugana na ba Kim na ba Patrick nuko navugisha umukunzi wanjye ndashobora kumuvugisha ibintu mugabo mvuga ati nta bintu bibi tuko turavuga avuga ati ndiko mvuga nkuko abantu bose bako baranyumva donc umuntu wese ari en couple muri copinage atubatse sibyo none nukwirinda gukora ibintu nk'umuntu basi gukora ikintu nkuko bo bari babiri bafeze comme si hari monde
hari abantu buzuye bijya birakurinda nyene gukora ibintu bimwe bimwe bikubera ibitsitazo ko niho bavuga ngo ibintu ngo vya copinage ngo ni bibi ngo ibiki ko hariho n'abantu babana bakagira divorce numva ntiwoca uvuga ngo ni no oya ahubwo ibintu bakora muri iyo copinage kenshi nibyo bituma bagira izina ribi canke bagira umuvumo iyo copinage irimo gerageza uyibemwo nk'uko uri mu kintu kidakwiye kugutesha icubahiro. Ndagushimiye tuzobandanya iyi suje urabona ko ari ikintu kiba kiri vasi kiri kirekire turondere n'abandi bantu tuze tuvugane vya playboy na bad boy antuka jenzo birondera uze tubwire ingene biba bigira n'aba legend. Ndagushimira rero cyane kuba waje ndagushimire nawe mwese mwatwumvirije antuka ngira ngo wavyumvirije hariho ushobora kuba ari yumva ivyo ntuzenye ko yamubwiye canke akaba ari contre akatwemeza n'ingene yoba ari contre turabatumirira gusiga inyishu zanyu namwe mu makommentaire kuko ivyo tuba turiko turavuga ngaha tuba dukeneye ko namwe mutubwira avi zanyu sivyo none Gagu turabashimiye rero cyane kuba mwadutishije umwanya wanyu mukatwumviriza ndamushimiye na Gagu kandi hanyuma mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu sawa reka nawe urashobora kubaseze ego mwakoze cyane kudukiza umwanya wanyu ni byinshi mwari kujamo gusa Imana ibahezagire turabipfurije kugira subscribe ngaho hepfo kugira tubandanye tuganira ku bintu vyerekeye nk'ibi kuko turabajene dukenera kungura ibintu bimwe bimwe mu bintu tuba turimo ego mwakoze cyane Imana ibahezagire amen bye.